Amahoro kuri mwebwe mwese mwadukurikiye kaze murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo nkuru ziyagize. Inama nshinga mateka yaremeje kuri uyu wa kane murantonga integuro nshasha y'ibwirizwa ritunganya gushasha intwaro mu makomine. Muri bishasha harimo ko mustanteri wa komine atazoba kiri mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine kubera imvo muza gukurikira murano makuru. Leta ngwirakwiye kwemeza kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ari kibazo cofatwa nk'ikiza kugira abafashanya nayo mu bijanye n'iterambere bagira ico bakoze. Ni kurongo uyu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza n'isibe abivuga. Muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa sangwe ikaze mwebwe mwese mudukurikira. Inama nshinga mateka nkuko nayimpejeje kwibabwira yaremeje kuri uyu wa kane integuro y'ibwirizwa rishasha ritunganya gushasha intwaro mu makomine. Bishasha muri iyo nteguro akaba ari uko mustanteri atazosubira gusasa mu nama mpanuzwa jambo ya komine ngo ntibibereye ko aja muri urwo rwego nshingwabikorwa rwa komine akongera akaba mu nama mpanuzwa jambo ijejwe kugenzura ibikorwa vyiwe. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Muri iyo nteguro y'ibwirizwa ry'itegeko rigenga amakomine yizwe n'inama nshinga mateka kuri wa kane, Mushikiranganji Martin Teretse ajejwe intwaro yo hagati terambere rusangi n'umutekano niyo yari umutumire, aho yabanje kwerekana ko muri iyo nteguro harimo bishasha. Ahanini yavuze ko mustanteri amaze guhabwa amabanga yo kurongora komine atazosubira kuba mu nama mpanuzwa jambo ya komine, na y'ubundi burusho azohabwa buzoba buvuye amafaranga ya komine isazwe ikoresha ku bikorwa vyo mu mazone. Mu ntumbero yo guha inguvu amazone harimo ko amazone azoronswa inguvu akazofasha mu gutunganiza abanyagihugu mu byo bifuza, aho bavuga impapuro zemeza abashinga izabo mu bikorwa bijanye gukinga ibidukikije, uburimye, ubworozi n'ibindi. Abashinga amateka barifuje kumenya impamvu batatomoye urugero rw'amashure kubazo babajejwe kurongora amakomine, mu gihe abahanuzi babo mu mazone bazo bafise amashuri ari ku rugero rwa kaminuza. N'abakonseye bazokunganira mu chef de zone aho berekana ko bazo bafise a niveau d'études universitaire. Jere nkaca nibaza ingene bitotomoka ko nyakwa mustanteri nawe azoba jera ikomine izoba ingana ukuraha bivanye na ya tegeko rishasha rigenga amakomine mashasha mituma n'amakartier n'amaprovince. Biboneka ko azoba twara akarere kanini kubera iki nawe batotomora ko uyu muntu azoba adasanzwe ajera na ya ma service muri komine azoba adasanzwe akomeye, atoba vy'ukuri umuntu afise a niveau d'étude iboneka ko vy'ukuri iri précis. Mbona imbano atuguye ko muri integuro nshasha ibwirizwa rigenga amakomine mustanteri ariwe azoba ajejwe byose na cyane ikigega. Mbega chef comptable wa komine nawe azoca akora gute? Nta makenga mubona ko hari abastanteri bamwe bazohava banyonyeza amatungo ya komine bitwaje uburemere bw'ububasha baronse. Mushikiranganji Martin Teretse yishuye ko abazorongora amakomine ari abantu bazoba batowe kandi bizewe ko bazokora ivyo bajejwe, mu gihe bazoba bafise abahanuzi bazobafasha ibikorwa vyabo. Twe twafashe ko kandi bisanzwe bizwe hariho n'ibwirizwa ryerekana abamandateri politique abaribo, iravuga neza ko mustanteri arimo. Umandateri politique rero ugiye kumushira ko diplome wategezwe ko diplome ini kuvuga ko twoba tumutoye ari umwe mu bandi ba mandateri politique. Comptable communal akora sous la supervision ya mustanteri. Comptable mu bisanzwe kungene byagenda mu myaka yahera wamengana bakesi bagenda baharura amahera baharura amafaranga. Comptable chargejwe no musi suguharura amafaranga, ahubwo ajejwe la verification ko amafaranga yose yashitse kuri konte ya komine.
ubu rero byose aca bikora aha raporo musitanteri. Inyuma yo kwiga no kwiheza integuro y'ibwirizwa ritunganya uburongozi mu makomine, abashinga amateka bari bitavye ibikorwa bose bavuye bagemeza 100%. Arakoze Jean-Marie Mayonga. Ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta risangaho kubona ibikorwa byo ku rugomero rwa Jiji Murembwe bitararangira gushika ubu biva kwitunganywa ribi ry'akazi kubari bajejwe kubikurikirana. Gabriel Rufyiri arirongoye akaba bimenyesheje inyuma yaho umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu amenyesheje mu mpera z'indwi iheze mu nama nshinga amateka ko gikenewe amafaranga arenga imiliyoni 100 z'amadolari kugira ngo ibikorwa birangire. Ndabibutse yuko igihugu gifise amadeni arenga amamiliyaridi arenga ibihumbi 7 aguma duga ku mwaka. Ayo madeni rero azishugwa n'abarundi. Mwibuke neza ingomero ziriko zirubakwa ingene zingana. Urugomero rwa Jiji Murembwe ishiramwe rikomere rimaze kurukora ko ibintu byinshi. Umengo haheze imyaka irenga 10. Umengo ni 2. Ruriko rubakwa. Ibi bintu rero biri mu rutonde rurerure cyane rw'ibintu bitariko birakogwaniza mu kino gihugu. Mwibuke incuro muri egize banze kutubwira ko rugomero rwaheze. Ntimuvyibuka mwese. Ariko vyaranse nuno munsi. Mwijambo rimwe rero cyeno babwira yuko atagitutangaza kirimwo ari mu rutonde rurerure cyane kukungena ibintu biko biragenda mu kino gihugu. None urugomero murazi yuko Regidezo irukurikirana. Regidezo ni ikurikirana ibitoro. Regidezo ni ikurikirana ivy'amazi. Regidezo ni ikurikirana izindi ngomero zose. None Regidezo vy'ukuri mwumva ishobora gushobora ivyo bintu byose bigashoboka. Na hantu twe tuvuga tuti harakwiye kwiyumvirwa ubundi buryo bushasha bwo kungena ivyo no kwita politique publique zitunganya. Kuko wumve imiliyoni 120 z'amadolari ubu kuko bimeze ubu na miliyaridi arenga 300. Aho rero murabizi neza ko amafaranga y'u Burundi aguma atagaciro. Ejo nibagira devaluation kuko navyo n'ibintu bishoboka tuzanga bigeze ku miliyaridi 400 500. Jewe rero cyo nibaza ko ibi bintu nukuri muri leta nibicare barabukungene batunganya ibintu bijanye n'ubutunzi ko biri mu bibazo byinshi. Amakuru twabateguriye harabandanya. Leta ngwirakwiye gufata ikibazo ciduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ko ari kibazo cofatwa nk'ikiza kugira abafashanya nayo mu bijanye n'iterambere bagira ico bakoze. Bisabwa na Anise Nibaruta arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza n'isibe, hakaba hari mu ruganda rwo gukarihiriza ubumenyi abajejwe intwaro mu bisagara kubijanye n'ubwimukira bw'abanyagihugu mu bihe vy'ihindagurika ry'ibihe kuri uyu wa gatanu. Asigura ko amazi yamaze kurengera imetero 150 zisabwa hagati y'ibibanza vyo kubakamwo n'ikiyaga cyo nyene ubwacu. Uno munsi turavye uko amazi aduga n'atarashika ku rugero twabonye mu 1964 icokorwa ca mbere mu bihe nk'ibi nuko leta y'u Burundi yo tanga ikimenyetso twita declaration. Ico kimenyetso cerekana ko leta ifashe iki kibazo nk'ikibazo kihanze kandi kibazo nyamukuru, hanyuma ikaboneraho n'akaryo ko gutera kamo abayifasha mu iterambere kugira ngo nabo bayifashe guhangana n'iki kiza cyane cyane aya mazi y'ikiyaga Tanganyika ari karaduga cyo kimwe n'inzuzi zimwe zimwe zisuka muri iki kiyaga harimo uruzi rwa Rusizi. Rero iki kimenyetso leta y'u Burundi igikorana n'ubuserukizi mu gihugu bwishira hamwe Nations Unies uhagarariye
ishyirahamwe na sozini mu Burundi acakorana n'ubuserukira leta. Hariho imigambi itari mike ngaha mu Burundi ifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Iyo migambi yose ishika 10 harimwo n'uwimirije gutangura uri mu bushikiranganje bw'inyubako twita resilience urbaine. Iyo migambi yose irategekanya ko mu gihe leta ibisavye banki y'isi yose ishobora gukurako amafaranga kuri iyo migambi ikayatanga nk'intererano yo gushobora guhangana n'ibiza mu gihe leta ibona yuko ico kiza ari kinini. Nkuko bikorwa ahandi byarakozwe muri Madagascar, byarakozwe muri Ethiopia. Kundwi iheze umukuru w'igihugu ca Zimbabwe aravye uruzuba rwasatiriye igihugu akabona ko inzara ikiratera abantu wenye n'ubwiwe niwe yatanze ca kimenyetso navuga twita déclaration de la situation d'urgence. Bukeye bwaho abafasha ico gihugu mu iterambere baciye babanguka n'ubu bariko baregeranya amafaranga kandi bavuga ko amaze kuboneka uburyo bwinshi. Batwizeye ko natwe byo bizoca bigenda uko nyene. Ico kubwira bene gihugu no munsi baba mu bice biriko bitegwa n'amazi, haba mu Gatumba, haba mu gisagara ca Bujumbura ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, haba muri Bujumbura yahoze yitwa Bujumbura Rirare, haba mu Rumonge, nuko umuhinga wo guhangana n'amazi arayabisa. Ayo mazi yaramaze no kurenga mbere mu bice bitari bike za metero 150 zitegekanywa n'ibwirizwa ry'amazi. Bivuga ko hari habene igihugu baronse amatongo bayahawe n'ibisata vya leta bibijejwe kandi babibaha biciye mu muco barubaka, ariko no munsi bakaba bari muri izo ngorane. Abantu bafise amazu canke ibyo bakorera bahora bakorera muri ivyo bice bitegwa n'amazi by'ukuri bikorwa nibabireke kandi nibaveyo. Nayo kuimaze kononekara Niseni Baruta avuga ko abantu ndwi bamaze gupfa bishwe n'ibikoko biba mu mazi bizanana nayo nk'imvubu canke ingona. Aho ni muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura, ariko ngubu bariko baraharura kugira ivyo nonekaye vyose bimenyekane bagire ico bakoze. Uvaho amazi atanguye kuduga ari menshi cyane cyane muri zone ya Gatumba haramaze kwitaba Imana abantu ndwi, 5 bariwe n'imvubu, 2 bariwe n'ingona. Abantu ndwi turabisa amazina n'amatariki umwe wese aho yitabiye Imana ahuye nayo masanganya. Tugabahanura yuko boreka kugenda muri ajya amazi kuko ibi bikoko bidugana n'amazi. Bajya abantu bari mu Gatumba bararonse ubufasha, nivyo ntibukwira ariko baronse ubufasha. Imiryango 1916 baba mu mazu bapanze bararonse ubufasha bwo kuja gupanga ahandi amezi 3. Turababwira tuti ukwezi kwa 4 muze mumenye ingene mwigira. Abo bantu vy'ukuri nuno munsi niho bakiri baragarutse. None bagarutse hehe kwinzu yabamwo kandi yarayipanze atari nagwiwe, none yagarutse gukora iki? Abantu inzu zabomotse zari ziwabo kandi bazibamwo. Abo bantu twarabegeranije turabaronsa ubufasha twahawe na OIM, nayo ubwo buryo yibihawe na coopération y'Abadage. Umuryango umwe wose hari mu kwezi kwa12 umwaka weze baronse 495. Turabwira ati bamuraraba aho muba muraja kugira ngo turabe yuko iki kiza cya amazi cyo cureya. Ako umunsi barundi sibo kuko bategerezwa kuba bagiye mu mugambi urama ivyo twita solution durable biri mu bushikiranganje bwo gushikirana mugabo bafasha ubwo bushikiranganje kugira ngo bubakire amazu abantu mwe nabo nta buryo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi. Abafasha ico gisata ni PNUD ni banki y'isi yose, ubwo buryo rero bukaba butaraboneka. Mugabo umuntu ntiyoca yiroha agajaza kwisuka mu mazi bariko barasemerera. Icyambere cyo gukora cabajya abantu kuvayo abasigaye tutasanze mu makambi, twasanze nyuma y'amakambi tugiye kubarura. Bavuga bati kumvo zitandukanye twebwe ujya munsi nitwari mu ikambi. Twasavye musitanteri wa komine Mutimbuzi yuko babigira urutonde. Ico kuko rero cyarakozwe mugabo babifise mu minwe. Bamwe mu banyagihugu baba mu makartier atandukanye ya zone Rukaramo bamenyesha ko bari mu buzima butoroshe
mu gihe atamazi canke umuyaga nkuba urangwa muri iyo zone bikaza byiyongera ku mazi y'ikiyaga yabateye. Ubu rero ngo bakoresha amazi bavoma ku ipompo canke bagakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ikindi bamenyesha ko kibahanze n'ubwoba bagira bugorovye kubera ko hatabona. Ni nkuru tubaza Honera Muco. Twarabanje dutwagwa igice kimwe tuja gusaba indaro ku bandi, ubure n'igice ca mbere n'icya kabiri cyose cyafashwe. Urumva ku mutumba gatatu nta ucinjira ibarabara bita rya Rukaramu, ni muri zone nyene Rukaramu mu ntara ya Bujumbura, ko ku metero 200 neza na neza hafi y'urusengero rw'ivyabona vy'abayehova niho hatangura kwibonekeza imyuzure. Ahandi hibonekeza imyuzure nakabarabara kinjira naho bita mu Kinyinya, aho bidakunda ko n'imiduga ihaca. Kuri iryo barabara rya Rukaramu abantu mu kuhaca babanza kuduza impuzu n'ibirato bagakura. Ingendeshwa nazo zihaca zigenda nabi kabanyonga amakinga bagenda barasunika. Abana ikanabakuze bayaca muko nyene wegeye imbere gato nko ku metero 700 hafi y'urusengero rw'Abadventiste. Hari n'ayandi mazi yireka. Abahaca benshi usanga amazi abagera ku mavi. Kuva ico kibazo c'imyuzure cibonekeje muri iyo zone, haciye haduka ubukene bw'amazi meza mu mabumbu n'umuyaga nkuba. Kora ubwo bukene bw'amazi biba ngombwa ko bavuma amazi yo mu kuzimu bita majorojita. Hari n'abandi ngo baja kuvoma ayo mazi ku kiyaga Tanganyika. Ikibazo c'umuyaga nkuba naco kigasongera isibe ngo kuko barara mu myuzure ahantu hari kizime. Urabona kuva mu ntango zo ku kwezi kwa kane nta mazi tugira, nta matara tugira, kandi urabona amatara yacitse ubuzima burahagarara. Ubyare mu mafirigo birononekara, badandaza birabara amata, ibiki byose birononekara. Turafise abana bato babana ntibaciga. Urabona abana ubu abana birirwa baratamba muri aya mazi, amawese yabomokeye muri nyamazi, bipipire byamenetse, bitwarete birameneka. Urumva nyamazi ducamwo n'umwanda wose urimo. Avuyemo rero uriyaga hamwe n'urushato rutonoka gahagaze. Ikibazo c'amatara urumva ntivyoroshe mu kizima, ntihabona, hari bikoko, imvubu, hari gishobora kugenda imvuga sanga wayituzuse kutabizi gashikugira nabikakurya. Ingorane y'amatara nini cyane, nk'abantu bahora bakoresha n'amatelefone bagatelefona imiryango ya ruguru kazi kabatora, amatelefone ntagikora, amarezo yacitse ntagikora nayo nyene kubera tamuyaga nkuba uhari. Umva rero habuza amatara nabo bafise nk'utugori guhuza canke uwo muceri ngaho ku mamashini nabaro nkene bahuza kubera byose atamuyaga nk'ubuhari. Abo bagasaba abagira neza na leta kuko bamye babikora mu myaka iheze kubagarukirako. Ikintu twosaba leta nitugarukireko. Ibandi turonse aho tuba turakitse umusaya muri no mizi. Ituronse amahemi, turonse n'uburengeti n'amabito tuvomamo. Reka atana kimwe tugisigaranye, inzu zarabiguye. Leta yari ibanje kutwirukira kwandika banda kutwirukira ku mazi. Amazi n'amatara. Urumva naho boza kutwicira aho twicaye ntabo bamenya baza kutwica aho bazanana. Nuko mubona tugashika mu ijoro tukaja ahantu kubibambaza hatashikire tukabariho tugandagaza tukicara. Mu Burundi amakartier n'amazone akunze gutegwa n'imyuzure nayatumbereye hafi y'ikiyaga Tanganyika canke y'uruzi Rusizi. Ayo nayo ni nka quartier Kibenga canke zone Rukaramu nka zone Gatumba. Arakoze Honera Muco. Naha makuru twari twabateguriye duciye tuyasozerera. Nkabandi bashimiye kubona mwadukurikiye, mugire ibihe vyiza.